mu minsi twarumvise havugwa ibijanye n'ubutare bwaratowe hariya mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu, nk'ishirahamwe ribikurikiranira hafi natwe tukana mu by'ubutunzi, twagize ico bivuga ko na cyane tutanga impanuro. Ubwa mbere hoho ko ubutare ushobora kwa bwaratowe, nibaza yuko butwara ubwa mbere ubutare butogwa mu Burundi. Ubutare bwama bwatowe, ubutare burahari kuva kera, twakuze twumva za nikele, za cuivre, inzahabu, ibiheruka gutogwa bya tererare, za korotare na ziya bita truate. Nibaza yuko ntibwari ubwa mbere, kandi nibaza ko no mizangira n'ubundi bushobora gutogwa. Bugira ikibazo twiye tuvara gihambaye no kumenya tuti mbega ni gute none ubwo butare buri mu gihugu buzanira akamaro igihugu, buzanira akamaro umurundi, umunyagihugu, buzana iterambere rikagwanya ubukene muri iki gihugu cy'u Burundi. Kuko nibaza ko bibabaje mu gihe twama turiko turarima ngo tufise ubutare turyamanya agahiye, ubutare buruzi mu minsi y'iwacu, Imana yarabuduhezagije, mugabo gasura bingorane z'ubutunzi turimwo zidasanzwe zo kubura amafaranga y'agaciro, zo kubura ibyankenerwa, ibiciro biduga ku munsi, ibikorwa bihagarara, byari gukorwa investissement n'ibiki. Ni ibintu rero bibabaje, twari twita ngo dufise ubutare. Paraseme rero impanuro mbona je twotanga nuko ubwa mbere naho ubutare bwa butowe, kimwe gihambaye nuko inzego zirakora ico zizejwe. Inzego zizo ko zizeze kuko turafise ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka, turafise ico twita office Burundi de mine, ikigo gikurikirana navi y'ubutare. Izo nzego rero zatetse gukora akazi kazo, naho ubutare bwatowe zikagira ico zibivuze ko canke zikiapropria, zikavuga ziti ivyigwa twakoze nibi tumaze gukora nibi. Kuko ndabivuga gutyo, mu ntego y'amafaranga leta ikoresha kuba ku mwaka, hari amafaranga ubushikiranganje bw'ubutare bufise yagenewe kugira ivyigwa bijanye n'ubutare ku mwaka. Mu mwaka weze zari miliyoni hafi 100, uyu mwaka mbere barazongereza miliyoni 230. Nukuvuga rero miliyoni nk'izo ziri mu mafaranga leta ikoresha zigenewe kugira ivyigwa bijanye n'ubutare buri mu gihugu, nabijya bitwa geologie. Geologique ni kintu gihambaye. Hama ni office Burundi de mine nayo nyene barayiha ekipuma uburyo ikoresha miliyoni 200. Nukuraba gusa rero yuko izo nzego ubwo buryo uzikoresha neza, kuko tuzategeza kuza ziratubwira ibijanye n'iby'ubutare. Amakarata y'amategeko kuri intwaro kuva kera, kuva kuri bagaza, kuva kuri micombero, bavuga ngo nikere musongati, n'indege musongati bita musongati yari yaje kubera nikere ya musongati. Hari abaperezida baza mu Burundi, je ndibuka turi muri primaire twumva witwa Nicolas Ceausescu yatwara Rumania, yaje mu Burundi kubera ubutare bwa nikere. Ibyo twakoze tubyumva gushikura iyo rero ko tutinone iyo carte geologique canke miniere canke cartographe uko imeze, n'igihe hari za CSRP2 hose tuvuga tuti bagomba ubutare buzotera iki mwiterambere, amakarata tuyabona. Izo nzego rero nizo ziragira ico bita actualisation, nukuvuga ikarata nshasha baza barabona bishasha canke bakabivuga, kuko amafaranga rero y'ubushakashatsi y'amaetide bujanye n'ubutare yabwiza gukora ikarakora ico yagenewe. Ikigira kabiri mu bijanye no kubucukura exploitation, nuko tuza turimenyereza ibita exploitation artisanale, nukuvuga ugucukura ubutare hagiye badafise ubuhinga bwa cyane, badafise uburyo n'imyuga bakoresha, nk'imyuga isanzwe y'abantu bakoresha uburyo bubayabaye. Ugasanga nimwe bitanga amakoperative miniere, usanga ubutare buzaburatogwa bwibwa bugenda, ugasanga nta nakarusho buriko burazanira igihugu. Ugasanga kumbura abategetsi baca baje hamwe nabo babucukura muri iyo nzira, bukaguma bunyuruzwa bugenda. Ya exploitation artisanale no kuyitondera. Ikindi nuko boza turagira ico bita exploitation industrielle iboneka isesuye, nukuvuga ubutare bukoresha ubuhinga bwa none, ubuhinga bw'ubuhingura bukomeye. Ivyo ryo bisaba yuko haba ico bita prospection, kubona aho buri, nico bita recherche. Recherche rero ni ikintu gikomeye cyane, naho bategeza kubona ubutare neza aho buri, akamaro ushobora kugira ingene bungana, ko bishoboka ko bushobora gucukugwa, bakabona byose n'ingaruka, ibintu byose bakabibona. Iyo niyo bita recherche.
hari ikintu gikomeye rero ni étude de faisabilité. Étude de faisabilité nayo itegeza kwerekana neza ko ubutare bucukuye harakunguko, mbega nta bindi bikorwa byobanza gukorwa, inyungu yobahe yo kubucukura, igiciro kimeze gute, nta bindi bintu twanza gukora byo nk'ibijanye n'imiyaga nkuba n'ibiki vyose nka étude économique, étude de faisabilité ivuga ati buryo ubutare bucukuye wo kunguka canke wohomba canke wogira gute. Izo rero ni étude zigeza kuba kandi n'ahandi ziba. Izo rero zihejeje kuba haca bico bita étude d'impact environnemental yerekana ingaruka gucukura ubutare bishobora kugira ku bidukikije ku isi y'igihugu mu bijanye n'akanovera k'isi, ico bita fertilité des sols, no kuvuga akanovera donc k'isi, kuko nk'Uburundi bubeshweho n'uburimyi n'ubworozi, murazi ko n'amasi tuyakenye baraheza bakaraba ko atangaruka zizoba. Ikindi rero nuko aba batuye kugira izo za recherche bakagira ibindi ama étude de faisabilité, nuko aba batuye mu muco bakabantu babizi, atari babandi abantu baja mu gufuri kugira bagirane amakontra ataba. Nico gituma rero dusaba ko na leta y'u Burundi yo kwinjira mu kigo itiye, turasuye kubisaba. Itiye ni kigo bita Initiative de Transparence des Industries Extractives, ni kigo gifasha cyane ibihugu bitaratera imbere, ibihugu bikenye mu gukora ibintu bijanye n'ubutare kugira ntibihendwe mu makontra, basinya amakontra bona badahendwa, basite techniquement ibintu vyangombwa byose bishoboka itiga igafasha. Nitwozo turahendwa rero nk'ejo twubisonga amakontra ngo yasinywe ngo yarabaye mabi, baraza barayanira, umukuru w'igihugu aravuga ngo yaramakontra ngo inyungu z'igihugu zitari zubahirijwe. Nico cari cigwa abo bana audite kuraba ayo makontra yasinywe gute, yasinywe n'abandi, mbe twakurikiye cibwa ababikoze ni bande, ntibohanwa ntibogira iki. Hama iyo itiye ije gufasha rero nuko kudasubira kudaturihenda gutyo. Hanyuma ikindi nuko uravye contexte international no kuvuga ku isi ngene bimeze, burya économie des matières premières ibihugu ntibikivuga ngo kugira ngo bitere imbere ngo vyo kwizera ngo ubutare bifise gusa. Nibaza yuko hagize igihe ko n'ibihugu bikenye bibanza kugira ico bita guhingura ubutare ku rugero rwa mbere, bakaza kubudanaza bwagize agaciro gakomeye, naye kuza turacukura dukura mu kuzimya dutwara dushira abazungu, aho nta gihugu gishobora kubiterana imbere. Uravye no ku biciro ukaraba nka ordinateur igiciro igira, ukaraba nk'ubutare bwagiye bwakenewe naho yo baritererare canke nande kugira ama ordinateur akogwe, canke imodoka zikogwa y'amabateri, ibintu vyinshi, ukaraba igiciro c'ico kidandazwa kiba cakozwe, ugacuraba n'igiciro c'ubwo butare, birababaje. Usanga nk'ubutare ari nka 4% y'igiciro cose c'ico kintu kiba cahinguwe. Nukuvuga rero iyi technology ubuhinga nibwo butunzi bwa mbere igihugu kigira, l'accès aux technologies, ubumenyi technology. Uzanye tererare wishiriye umuzungu aracukuye aguha igiciro cyinti cyane ikiza, kubera ya technology arakoze ordinateur, arakoze bateraje kwikudandaza ugiciro gisumba bwa butare bwawe nk'incuro kubera bwa bwenge. Nico gituma rero navuga bati minimum n'ibihugu by'iwacu birakwiye kuza biramenya ubu butare bwa mbere kwanza kubuhingura gatoyi ku buhinguro ku rugero rwa mbere, kugira uwo mubaze kubudanaza bwagize agaciro kanini naho, kuko byose ubizana agacari wavyikorera ku giciro usanga ari hasi. Nico gituma rero tubona ibihugu byinshi aha muri Afrika, izo za Guinea usanga ngo ubutare bwuzuye, izo za Congo ubutare buruzuye gusuma n'ubwo Burundi, mwiterambere ntugire ngo ni ikirenga kandi turavyibonera. Urumva rero hari ikindi kibazo kandi ico gihambaye nico gikuru, kugira ubutare buzobaragira akamaro. Hanyuma ikindi nuko gatuti bo twe twiteguye gute, turafise abahinga bavyigiye, leta ari bavuga turafise abahinga bavyigiye baza kutwereka ingene twobigenza, ico bita amaze ku economie miniere, ibintu bya traitement mini, ibintu vyinshi vyigwa kugira uti nababufasha. Mu gihe rero vyose ari ama multinational, ayo shiramwa zaniki shaka ibikibazo, iyo atabaye ama multinational rero baca bagira ico bita exploitation artisanale, ugasanga ubutare n'abantu baza baragana bimba buke bishorera n'igihugu kikahombera. Nico gituma usanga no mu mafaranga leta izokoresha ku mwaka amahera ava mu butare ni make, siyo yo kwitwa yuko yofashije igihugu ugerageje ukabiraba.
imiliyaridi nka 20 avuye mu butare, ayo se amafaranga uheza ngo uvuge ngo ni ikintu gikomeye cyane cyotuma Uburundi buca bwisubira mu iterambere. Turakwifuza ko izo mpanuro zokorerwa ko kugira ntituririmbe ubutare gusa kandi ataco buriko buradufasha, kuko kububona no kubwimbura hari izindi etape kugira nazivuze, izindi ntambwe nyinshi kuva kuri prospection bya recherche ku Burundi na bya étude de faisabilité ni ibintu byinshi biteza gukorwa rero kugira ubutare buce bucukugwa.